kaze mu kiganiro inyurabwenge. Mu biganiro mwari mumenyereye uno munsi mbanje kubasaba imbabazi nyinshi cyane, imbabazi nyinshi kubera yuko ngiye kubaha ikiganiro kitamenyerewe bivanye n'umuco wacu w'ikirundi, ariko kandi kumbure ko dushobora kubura amajambo meza atuma ikiganiro gishobora kubashika ku nyota. Mbanje gusaba imbabazi, ariko kandi nkuko namaze kuvyandika ngaho hirya, iki kiganiro kiraba abubatsi. Ako mwamaze kubisoma, ikiganiro kiraba abubatse bonyene. Nabanje rero gusaba imbabazi kubera yuko ibiganiro mwe nibi ntibimenyerewe, mugabo twavyihuje dusanga ni vyiza yuko tubivuga. Ni vyiza kubera ko ari ibintu dushobora kureka kuvuga, mugabo biriko biragira ingaruka mbi mu miryango yacu, biriko birasambura imiryango itari mike. Mukaba muzi yuko ikiba gisambuye umuryango uburyo ntikiba kiri kure y'igihugu, kubera yuko umuryango ni n'agahugu gatoyi kari mu gihugu kinini. Nka kurya abasenga muri Eklezia Katolika bavuga ngo umuryango ni Eklezia yo kuziko, kandi ngo nimba Eklezia irongowe n'umupapa, hajya naho muri Eklezia yo kuziko harimwo umupapa mutoyi. Kona kantu nshishijemwo kugira ngo mwumve neza yuko ibiba bihanze umuryango bigaruka bigahanga na societe yose, mbere n'igihugu cyose. Nitubivuga muri kino gihe ingo zisambuka, ibizisambura turabivuga tubicako. Iyo tugeze kubijanye no mu cumba c'abubakanye tukabihora, mugabo hari ikibazo rero kihari, tugomba kukizana mu cigwa cuno munsi. Mugabo tubaza ikibazo duti ni gute umuntu yohindura imibonano mpuzabitsina igikorwa gitagatifu? Uko wohindura imibonano mpuzabitsina igikorwa gitagatifu? Ndasubiye kubivuga yuko biraba abubatse. Ari ikibazo niyo turiko turigishwa mwaya mashengero, ntibaza neza yuko bashobora kugaruka ko bitumwe kenshi n'umuco wacu w'ikirundi. Umuco wacu w'ikirundi n'ururimi rwacu rw'ikirundi ntirufise amajambo abangukiye kwigishamwo ikicirwa kijanye n'imibonano mpuzabitsina. Nico gituma muza kumva na twebwe mu kino kiyago twagerageje, ndavuga twagerageje, ntitwabitoye gose kurondera amajambo aza kudufasha kugira ngo abantu bagerageze gukuramwo inyigisho ibafasha. Mugabo ababifisemo ijambo nabo, ndavuga nk'abarongoye amashengero, bamenye yuko haba ku maparuwasi yabo, haba hariya mu mashengero y'abaprotestante, haba mu bayisilamu, abemera Imana bose bagomba kuraba ingene bafasha abayoboke babo mu bijanye n'ingene umuco w'ikirundi batawusize inyuma canke batawuvogereye, mugabo abantu bakigishwa ingene ibanga ry'abubatse rigomba kuba ritunganijwe ku buryo ritagaruka ngo kibe ikintu gisenya ingo nyinshi, na burya ari ikintu ciza Imana yahaye abantu bubatse, mugabo bavyifashemo nabi bikabasamburira. Nuko rero nkabanza kubabwira yuko societe kibano kuva mu myaka myinshi cyane byagiye bifatwa ibyo guhuza ibitsina
nk'igikorwa kidasanzwe kitavugirwa nahabona, ariko ubundi ni igikorwa cya kamere, igikorwa cya kamere. Ejo bundi hari uwabaza ngo mbega burya ngo umwana w'umuhungu canke w'umukobwa avukiye ahantu mu ishamba, hanyuma akavuka kumbure atabona canke atumva bavuga ibijanye n'igitsina, mbega ejo azoshaka azokwiyumvamwo uwo badahuje igitsina ngo nuko atigeza peut-être avyumva mu ishure, avyumva mu radio, abisoma mu bitabo, arashobora kwiyumvamwo uwo badasangiye igitsina ngo nuko yakuriye aho batabivuga mbere ni mu ishamba. Inyishu ni ego, aramwiyumvamwo, azomwiyumvamwo. Mbere ivyo bintu azoshobora no kubikora mu gihe abonye akaryo, no kuvuga mu gihe niyaja ahari uwo badahuje igitsina azobikora. Kubera iki? Guhuza ibitsina biri muri kamere muntu, hari ibintu biri muri kamere muntu. Gusa hari ibyo societe yagiye iraburizamwo, nk'ico nyene. Kandi nkiri no mu ntango z'ikiganiro mvuge nti byabaye byiza cyane kuko societe y'ibireka abantu bakidagadura mu bijanye n'ivy'ibitsina, ntivyari koroha mbere ku buryo umuntu yovuga ati n'isi yorimbutse, isi yorimbutse. Kandi n'ubu abantu batavyifashemo neza, si ibintu bisanzwe kuko mumenye mu mabanga mpuzabitsina niho hantu Imana icisha ubwoko bwayo, muravyumva neza, niho icisha donc kurema abantu. Nta bundi buryo bugaragara ngaha ku isi Imana icishamwe mu kukuza ubwoko bwayo ku isi, ni mu mabanga mpuzabitsina. Byumvikana neza kugira ngaho yuko ni igikorwa Imana umuremyi w'abantu yahaye intumbero, kandi n'abantu bagomba kuba magabo kugira ngo iyo ntumbero y'Imana igume nk'uko Imana yabishatse, yabitunganije. None rero naho twavuga yuko societe canke imibanire y'abantu, ingene abantu bagiye baravyitwaramwo, byagiye biratuma umengo ico kintu ni ikintu kinyegeje cyane. Ku ruhande rumwe nivyo kugira ngo abantu ntibashobore kwirekura, ariko hari ibihugu nk'ibi by'abazungu bagiye bararaba buke ingene bashobora kubiganiriza abana babo. Sindavyinjiramo cyane ngo menye yuko baba bagafashwa, bwa kurundi ruhande barafashwa kubera yuko umwana aba bagerageje peut-être na ya psychologie na kwa kwegera umwana buke akagenda buke uko akura atahura ibijanye n'ivy'igitsina. Simvuga ati by'amabanga mpuzabitsina, oya, atahura ibijanye n'igitsina ciwe, igitsina hungu, igitsina kobwa. Kuko nagira ndababwire yuko burya hari ikibazo nigeze kuba ahantu hamwe bakatubaza, hari mu vyigwa mwe n'ivyo, wotubwira igihe watangura kwiyumvamwo yuko wewe uri umuhungu. Urumva ico kibazo? Sinzi ko mucumvise neza. Wewe uri umukobwa, wotubwira umunsi watangura kwiyumvamwo kuri umukobwa, mbega wabimenye gute? Nakabazo ampe philosophique, mugabo nawe ko gutuma kwibaza no kwishura ko iki kibazo giti umwana amenya ryari kwa afise igitsina gitandukanye n'ico wundi. Mbe abimenya mu buryo bwa theory canke abimenya mu buryo anavyiyumvamwo, avyumvamwo ryari? Kumbure ico n'ikindi cigwa nzogarukana ngaha kuri televiziyo Umuvugizi, kugira ngo abavyeyi bamenye ingene bagomba gufata abana babo mu myaka yabo, bakivuka mbere umwana kivuka, ariko kubijanye n'ingene umwana agenda arihindagura mu kugene abona canke afata ibijanye n'igitsina. Sinzi nkuko murabona yuko umwana akiri muto, imbere yanje mu kigo cyo no munsi simfise ibijanye n'imyaka, mugabo akiri muto aragira inovuga cyo no kwita nk'irari ry'ibitsina byose, ibitsina byompe ugasanga arakunda cyane papa na mama,
bita auto erotic, arakunda papa na mama, bakunda bose. Mu nyuma muze muvyitondere, ndabemerera ikindi kiganiro kizoba kibivuga byose, muze mube hafi kandi mugire j'aime na subscribe kuri televiziyo. Kiganiro nzokizana giteguye. Mugabo mu nyuma ugasanga umwana arakunda uwo bahuje igitsina gusa, ari umukobwa ugasanga akunda nyina, ari umuhungu ugasanga akunda se. Mugabo mu nyuma naho bigahinduka, ukabona umwana arahindukiye akunze mu bavyeyi, akunda cyane. Iyo muze ni akunze ugasanga aguma avuga cyane uwo badahuje igitsina. Nimba yari umuhungu, ari umuhungu ugasanga akunda nyina, ari umukobwa ugasanga akunda cyane se, ariko mu nyuma agasubira kubakunda bose. Ariko mu nyuma kandi ibyo kubitaho bose bigahera, byo kubakunda bose bigahera, ntabyumvemo cyane. Ico gihe abatanguye kumva ko akunda abandi binyuma, ibyo abavyeyi bitanguye kumuvamwo, naho kadahera cyane kuko ya complexe de dipe twiga karaguma yuko burya umwana w'umukobwa usanga akunda se, hanyuma umwana w'umuhungu nawe agakunda nyina. Ivyo nibisanzwe muhora mubibona. Mugabo nkuko ivyigwa bibivuga nuko ku maetape y'umwana akiri muto munsi y'imyaka 7 biriya navuze bigenda bikurikirana buke buke, kandi umuvyeyi yavyihweje neza agenda bibona, n'umuvyeyi akamenya n'ingene agomba kuvyifatamwo. Abona umwana w'umukobwa ariko arakunda se cyane, umwana w'umuhungu ariko arakunda nyina, bakamenya yuko ari ibintu bigomba kuba muri kamere z'umwana uko agenda aratera intambwe. Nabemereye ikiganiro ciramvuye ku bijanye n'ingene dushobora gufata abana bacu mu kumenya ibijanye na kamere kabo mu by'igitsina. None rero nari navuze ngaho hejuru yuko harimwo ibintu societe yagiye iraburizamwo, yagiye irashira ku ruhande canke igashirako ijisho cane, iraba yuko abantu bavyifashemo neza harimo ivy'igitsina. Mugabo ubundi biri muri kamere muntu, burya ntihabuze n'ibindi bintu societe yagiye irashira ku ruhande. Mu ntonge sinzi ko ajya mukunda gukoresha, mugabo jewe nize ivy'ubuvuzi n'ivy'ikiganga nibisanzwe, kuko turabikoresha ikintu citwa ku bisanzwe. Ibi bintu twita ngo gusura, pete gusura, gusura burya si ikintu abantu bashobora gufata nk'ikintu gisanzwe, murabizi, si ikintu gisanzwe. Mbere iyo umuntu asuriye mu bantu bigenda gute? Abantu baca bahungabana, hagati naka ntagira indero, bakagira bati uyo muntu none yarerewe hehe? Yaba ari kumwe n'umuvyeyi wiyiweho ukabona amuhaye urushe aramukubise, canke n'inkona akayitora. Reka nyene kubikora akabona yuko ariko ubundi gusura ni gikorwa ca kamere, kigo ca kamere. Je mbere ndavyiga mu bijanye n'amagara y'abantu, baratubwira neza ingene gusura ndazi ko biko birabatangaza cyane, ariko gusura ni ikintu cyorohereza umubiri, cyorohereza umubiri kubera yuko bye gihe tuba dusohoye amagaze umubiri yonatugiriye nabi, mbere ku buryo iyo ngo tuvyigumizamo cyane bishobora kudutera ingwara zimwe. Hari ingwara dushobora kugira kubera yuko twigumizamo iyo myuka. Ari nk'ibihugu bimwe bimwe iyo bavuze gusura ari nka kurya umuntu agura ivyema kwibarabara, ubona kugura ibiyobo kagenda urabirya nibisanzwe. Nabo rero ico kintu cyo gusura nta kibazo kihari, kubera yuko umuco wabo ntaco bitwaye, kandi barazi akamaro kavyo. Barazi akamaro kavyo. Ico gihugu ndakizi bwa kubera wowe ukirimwo ukaba ubibona ukundi canke udashima, ugasanga bobo rero nta kibazo kihari, kubera yuko bo barategera, barazi yuko biri muri kamere muntu. Nja ngomba gushika ahantu mvuga nti ikintu cyose kiri muri kamere muntu hama kikaburizwamwo, abantu baca bagomba kucifatamwo ukundi.
nk'ibi byo guhuza amabanga mpuzabitsina abantu bagifata nk'ukundi kubera ko bitavugwa, sivyo? Kandi namaze gusaba imbabazi ndababwira yuko ibi vyigwa nyene ntibiza kuri televiziyo, ngabo ngera kugeza ngaha nta muntu ndakomeretsa kubera ko bitavugwa. Uca usanga abantu bariko barabirondera mu bundi buryo. Washaka tuze kuri babana za ntambako za babana, ya mafazi arayiyumvamwo, yagiye araduga buke buke avyiyumvamwo, ntawe ubimubwira, aca agomba kuza kubirondera. Vous allez vous retrouver abana rero bazi byinshi mwebwe mutababwiye, mwebwe abavyeyi, twebwe abavyeyi tutababwiye. Kandi ukanasanga rimwe rimwe baciye bahakomerekera cyane. Nk'umwana mutoyi, umwana w'umuyabaga w'umukobwa ariko aragira muri bijya bihe ahabona imihango, cyangwa kuja mu butinyanka, kuja mu kwezi, ugasanga umuvyeyi ntivyakunze ko abimubwira mu ivyo ari byo. Ugasanga umwana aranahakomerekeye, aciye yigunga cyane mu buzima, abayeho yigunze, abayeho yumva yuko umengo ni ikintu umengo nyene kiri modite. Mugabo ni ikintu ciza kimubayeko, mugabo kubera yuko umuvyeyi atamufashije ngo mutegure hakiri kare, amubwira ivyo ari byo, niyabona ibi nibi attitude de comportement qu'elle doit mener imbere y'uwo badasangiye igitsina, ukazosanga rero ivyo bintu bifise ingaruka mbi nyinshi cyane kubera yuko bitagiye bivugwa. Ivyo ndabifatiye kwa ahantu ngize ni iyo ikintu kiri muri kamere muntu hanyuma ntikivugwe ngo kija habona, uca usanga abantu bagiye kukirondera mu buryo butari bwo, mu buryo atari bwiza, bakagicukumbura. Erega ngo burya ngo niho hava n'ibi bintu rufeteho kitavugwa, nubwo byo biva no ku bindi bintu birimo yuko abantu nk'ibi byo bita ngo ubutinganyi cyangwa guhuza ibitsina ku bantu babisangiye. Ibi ngo vyagiye biraza kubera yuko abantu bagombye kubirondera mu buryo bunyegeje. Nagomba ngaha mutahure ibintu biri muri kamere muntu, hanyuma bigaca bigirwa tabu. Namaze kubabwira yuko ari ngombwa ko bigirwa tabu kugira ngo societe zacu ntizihungabane. Mugabo tugomba kuraba neza buke buke ngene tugomba gufashanya, tugafasha n'abana bacu kugira ngo baduge badakomerekejwe nuko kuntu umuco w'ikirundi utavyemera yuko bivugirwa habona. Tuzofashanya buke buke. Niko ndabwira ibintu bibiri nashiye nshira habona. Nk'ubu yaba dufate nk'ibi byo gupete, guhema umuntu acishije epfo, reka mpindure gatoyi ntibibakomeretse cyane. Iyo bitagirwa ikintu gisanga nako cyo muri tabu canke ikintu caburijwemwo, ndatoye lomo adekwa, ikintu caburijwemwo, gusura biba bimeze nka kurya umuntu akorora canke nka kurya umuntu yasamura, ariko ibyaburijwemwo kubera yuko cyabaye ikintu kidasanzwe, ariko gisanzwe mbere kigomba kuba ciza kubera yuko nabivuze ari ingwara tuba turiko turasohora igihe kimwe. Ndabacishemo ndabatera agakuru gatoyi. Hari ngo umwe wihebeye Imana umwe, wihebeye Imana yahora yumva mu mugenzo wiwe nabo bahebeye Imana bakurira hari iwacu, bakurira mu kibano, hanyuma ngo yumva ibyo bintu nyene byo guhemucishije epfo ko ari ikintu kibi cyane. Nibyo yakuze yumva kiri umwana. Hanyuma ngo amaze gukura, ngo amaze gukura, sinzi igitabo yasomye je n'ibyo buvuzi, yumva neza yuko bya bintu atari bibi ahubwo ari byiza, ari byiza. Amena nk'utangira ko yabyumvise akuze. Niho rero ngo rimwe rimwe hora afata akanya kaja muri jardin, hajya ariko araruhuka, yejeje kwiga inyurabwenge, haje gusoma ibitabo vyeranda, akagenda rero ngo agahera hariya mu ntango z'ikigo ari wenyene, agahava rero akarekura izo mpemu zepfo, akarekura izo mpemu zepfo, ko icyo gitabo yasoma agira ati n'imiburiburi umuntu nasohora izo mpemu zepfo kangahe,
n'imiburiburi 10 ku munsi. Hanyuma ngo aragenda ngo ahera ngo ku mfuruka y'ikigo ngo aratangura nyene impema arazirekura aragira ati premier soulagement kugira ntaza aravyibagira premier soulagement agasubira agatambuka ati deuxième soulagement bwa kane ariko ati troisième soulagement akabandanya soulagement urumva so soulager kugira ngo nyene yari yabisonye mu gitabo mugabo rero ngo inyuma yiwe ngo hari haje ngo umuntu yashaka kumbure kubatiza umwana amuzi inyuma kugira ngo uyo mwana azaronke batisimu hanyuma ati rega ndabakeneye ntiyamwumva kubera yuko urumva yuko yagomba gukwiza za ncuro 10 zo kugira ngo amagara yo bandanya bameza cyane nuko rero ngo hajya rero ngo sinzi ngene nagize gutya ngeze kuri 6e soulagement arahindukira abona umuntu w'umufasoni ayamuji inyuma ati wewe nibiki ati reka padi tiburya je mfise umwana agomba kuzoronka nukuri batisi umuntu aracerewe kwiga none raba ico mwomfasha tinjira kuguye kunza inyuma ati ntiworaba burya byarangoye padi ati nari kuba naraje kubaraba hakiri kare byarangoye mu mbabarire cyane none wanje inyuma ryari temwe arije kuva mukiri kuri deuxième soulagement nukuri nukuri nari nyuma yanyu atana ko mugeze kuri 6e soulagement sije no hahera rero karagaciyemwo kugira ngo mwumve neza yuko n'umuti muri kamere muntu rero turacafise burya ngo kamere y'ishamba harimo beze turacafise kamere y'ishamba aho umuntu ico kintu kiba kinyegejwe agomba kukirondera ku nguvu akirondera no mu buryo butamenyerewe kubera yuko ico kintu kiburizwamwo kandi kiri muri kamere yiwe mugume munyumva neza abariko baranyumviriza nemereye yuko ari abantu bubatse gusa bumvize kino kiganiro mugume muntahura bibahe namwe kuguruka kubera yuko inshingano za kino kiganiro inyura bwenge ku Muvugizi TV kugira ngo abantu mwoguruke kugira ngo abantu mushobore kurengera ibyo society twigisha tubigumye nko mugabo tubyifashemo neza bwa ubwenge bwacu buje kugihe twariza amashure duciye ubwenge tugeze mu bihe bindi iyo ibintu bitavuzwe kagira ingaruka mbi abantu bagomba banumye ngo nuko biri mu muco turaba ubundi buryo tubiganiramwo ntaranavyibagira harimo n'intumbero yuko sinzi ko nabivuze aho hejuru twombe n'umuntu mbere yuko abanyamashengiro bategura amakadre meza aho bafasha abantu babo kubijanye n'ivy'ubuzima ndoragitsina n'abavyeyi nabo nyene bakagomba gufasha abana babo kubijanye n'ubwo buzima twumva yuko ari ubuzima budasanzwe niko ndavuga rero yuko iyo ikintu kitavuzwe kiri muri kamere umuntu aca agomba kukirondera mu buryo bwinyegeje kubera yuko arafise akantu ko kwigenga sivyo societe yanyegeje ibintu mugabo wewe afise akantu ko kwigenga muri waca agomba kubirondera ku nguvu aca agomba kugaruka mu buryo bwa kamere ariko urabona yuko yaba societe sinavuze societe gusa n'amadini aragerageza kugira ibanga kubivuga ati byo ntibivugwa bigaca bituma rero abantu bagomba ducane kugwaruka gwacu mu ntango rugomba kubirondera mu buryo butari bwo niho haciye haza mbere rimwe na rimwe bavuga yuko nk'uko kubirondera ariho hashobora kubamwo na kimwe gituma abantu bagomba bamwe bake mu kubikora mu buryo bwa ndenga kamere aho usanga umuhungu n'umuhungu bagomba guhura sivyo ivyo bintu ntibigirwa ndashima gose ingene igihugu cacu cavyanse cyane kikanafasha kugira ngo abantu ntibabibemwo
umukobwa n'umukobwa, umuhungu n'umuhungu, ivyo ntibibaho kuko abantu bohezagirirwa hehe, ryo bari nivumwe ku gihugu. Mugabo murumva iyo bigomba kuzanana rimwe na rimwe abantu bakabimenya, iruhande yuko aba ari ingwara, tuzobigaruka ko mu kindi kiganiro, n'amabi aba vyihetse inyuma ivyo bintu by'ubutinganyi canke biza mu busambanyi, abantu babasamana bahuje ibitsina, tuvyamirire kure twese. Rero kwiyongera kw'abantu mw'isi byaturutse ku guhuza ibitsina mu buryo bw'akavuyo. Burya ubundi abantu bari bake mu ntango, bari bake kandi ntibagwira cyane. Mu myaka iyo mvuze mu ntango, nimwumve mu myaka y'imbere ya Yezu Kristo, kiyo myaka 600, isi yari ifise 6000 avageziki, isi yari ifise abantu bake. Mugabo nguko abantu bagiye barahuza ibitsina mu buryo bw'akavuyo, narababwiye mu kiganiro nakoze ngaha mu marshive y'umuvugizi yuko ngo abantu bagiye gutangura guhuza ibitsina cyane aho habonekeye umuriro, abavumburiye umuriro. Murazi umuriro ntiwahamye, aho umuriro ubonekeye byaciye bituma abantu boroherwa n'ubuzima. Bahora barya ibintu bidahiye, estoma bikayigora, ibigoye estoma na cerveau, ubwonko buca bugorwa, bigatuma umuntu adasinzira neza. Aho mucango rero mariye kubonekera, cyangwa mu kuboneka ibiti bibiri bafatanije, niko babivuga, hama barabishusha, umuriro uraboneka. Ariko nuko bavuga bamwe yuko umuriro wazananye mu birunga, mugabo umuntu ntiyamye arya ibitetswe n'umuriro, umuriro ntiwamyeho. Rero estoma, ubwonko buroroherwa umuntu, bituma anonokerwa cyane muri we. Amaze kunonokerwa cyane rero, ibyo guhuza ibitsina byaca byiyongera muri we. Hama abandi bakavuga yuko byagiye biriyongera cyane mu gihe abantu bagize gute, baba bariko barota umuriro, hanyuma akabeho kabahezemwo, bakarangira agatiro kabafata, bakaryamana, bakarero bakavyara mu ubwo buryo. Ngo ariko ubundi mu ntango amatohoza canke inyandiko zimwe zivuga yuko ibyo guhuza ibitsina bitari bimeze nk'uko abantu bimeze uyu munsi, aho umuntu yahuza igitsina n'uwundi agomba kubyara umwana. Ngo kandi ico gihe izo nyandiko zibivuga, nk'iyo myaka y'ico gihe, no kuvuga umuntu ntiyaba mu nzu imbere yuko umucanga uboneka, baba mu ishamba, ntibaba muri societe, baba bameze nk'inyamaswa. Hama rero ngo buke rero ko ubuzima bwagiye buroroha, umuriro, abantu baryama hamwe, ibyo guhuza ibitsina bitera byiyongereye, rero abantu baragwira, bagwiriye ubuzima burazimba, ubuzima bugiye buraba compliqué, abantu baguma barondera n'ubu ingene ibintu byotoregwa inyishu, cyangwa ubuhinga bugezweho bw'uyu munsi. Mucamo ubona nk'uyu munsi aho hagezweho ubuhinga bwo gutandukanya imbyaro burahari, mugabo siko vyamye. Niko ndababwira muri make ingene byagiye biraza. Ikiganiro nabivuzemwo, muze mucumvirize ngaha ku Muvugizi TV mu archive. Bica vyumvikana neza rero yuko amasosiyete yagiye arakuza abantu buke nabo bagenda novuga muri ibi byo kurondoka bifata iyindi nzira bitari bifise uyu munsi dufise abantu benshi rero, kubera yuko ngo abantu ngo basigaye bakora amabanga mpuzabitsina mu buryo bwo kwiryohera rimwe na rimwe, mu gihe mu myaka yahera hoho ngo abantu babikora mu buryo bwo kurondoka gusa. Ngo ariko ubunye ugasanga ibyo kurondoka, ugasanga umwana hari igihe abayisanganya. Ariko ubundi mu myaka yahera byarazira yuko umwana ashobora kuba isanganya. Ariko narababwiye naje cantangaje muri ubwo bushakashatsi, aho bavuga yuko mu myaka yahera umuntu yashobora kuvyara umwana ngo atamuvyaye kuko bubakanye, yamuvyara ku mugabo ngo abonye hafi. Reka isinda hatebe sicyo twagomba kuvuga n'agaciyemwo, nzobigaruka ko canke muzobiraba mu archive yacu. None rero amasosiyete yabigize ikizira kugira abantu ntibirekure, isi yorimbuka, kuko Fred Sigmund yavuze ati imbaraga ziri ku muntu, inkomezi ziri ku muntu, ibijanye n'amabanga mpuzabitsina bifise imbaraga zikomeye ku buryo ngo bimeze mbere nk'igisasu kirimbuzi, kubera yuko bifise imbaraga zigera kure. Rero ni igikorwa kiri muri kamere, mugabo isi societe yagiye iritondera buke kugira ngo isi ntirimbuke. Igikorwa rero
abantu bashobora gukenera burya ntibabivuga yuko ari ibintu bakenera muga n'ibintu abantu bakenera. Nimba utagwaye uri umuhungu uri umugabo ugomba gushaka uriyumvamwo umuntu mudasangiye igitsina nimba utagwaye nuko gusa urumva societe yabifatiye ngaho imera nk'ibikandamije kumwe nababwira nk'uko no gusura iyo bitakandamizwa biba bimeze nko gukorora, biba bimeze nko kwasamura, biba bimeze nko kwivyiringira. Mugabo no munsi ivyo byaburijwemo nyene kubera yuko societe yabigize uko nyene ariko rero ntaco bitwaye. Abantu ntibatinyuka kubiganirako, ariko ikintu cyose kitaganirirwako ari cya kamere kiri muri kamere umuntu atacironderera. Iyo acironderera adafashijwe cyane go gwaruka ugaca usanga ruriko rurahakomerekera. Abana bagakura rero bitwararika kwiyubara kubera yuko societe irababwiye ati ibi bintu mwitonde mbere ntibinavugwa, ubivuze bagira ati ibyo ntibivugwa. Abana bagaca biyubara gushika ryari gushika bakuze bakaja kubaka kurongora cyangwa kurongogwa. Nago kwa ahantu tubashika kugira ngo ibintu bimwe tugomba kuri wa mutu w'ikigwa cyacu muze kumva iyo bigomba kuzanana. Mugabo ubundi musubenda vyibutsa yuko mu vyifuzo vya muntu harimwo si vyifuzo mbere biri mu bigize umuntu guhema impema gahemuka, kurya no kunwa, ivyo biragize umuntu biri mu muntu nk'ibimutumye nyene abaho. Mugabo mu bigize umuntu navyo nyene ni guhuza ibitsina burya biri mu bigize umuntu gusa nuko bifise imbaraga zikomeye cyane gusumba ibyo bindi byose navuze ngaho hejuru, birimo imbaraga zikomeye. Urumva rero babana navuga bakivuka mu ntango agati bitinye ibyo ntibivugwa kirazira. Wabivuga ati wewe uyo muntu nuwo gucibwa. Umwana yo kwaduka akavuga mwene ivyo bintu bije n'amabanga mpuzabitsina nuwo gucibwa apene mwishure kubera umwigisha yabatinyuye. Nari kumwe n'umuvyeyi muri societe mu kibano biragoye cyane ntibivugwa. Arumva ni mu ntango umwana aracari muto ni imbere y'imyaka 19-20 mwe ku myaka 20 urumva ya myaka 20 ariko haragera yuko wa mwana adoja kuba ku rugo. Ari umukobwa akazogenda kurushinga, ari umuhungu akazana uwo bubakana. Erega babone hatangwe kugira 21 hewe nubu nta baraza byagenze gute uravyumva imbere y'iriya myaka bageze ntukome ngo uvuge ivyo bintu. Mugabo harageze nyuma y'imyaka 19-20 wogira yarakorokewe ntuze we muturabire neza ko atakorokewe. Tuzanira amatovu ntuze we mukubite murabe nubu nta ubaza ugu mutembagara uko nyene. Urumva ntibyoroshe ko umuntu anyegezwe ibintu munango kana bugenda babwira ko ari byiza mugabo mu nyuma ugasanga ariko aragomba kubibamwo bamubwira bati mu yandi majambo agomba kuja mu bintu atigishijwe kandi bitanasanzwe. Rero aca bijanamwo ubwoba kubera yuko agiye mu bintu bigize ubuzima bwiwe yakuze bitavugwa. Ubivuze akati uyo muntu yaraciwe mugabo muvyumve neza akakantu hageze aho agiye kuba mu ubwo buzima. Murumva iyo fenomene hageze agomba kuba muri ubwo buzima biza guherera hehe? Acajana rero ubwoba bwinshi mu kuza kubaka urugo rwiwe cyane kubigeme niho havugwa byinshi cyane. Atajana ubwoba bimwe byavugwa biguma bigaruka gushikara mu ibanga ry'abubatse. Ubwoba ntibushobora guhera kubera ibyo yigishijwe no kuvuga yuko naho mwisengero padiri azogira ati genda rero mwubake rugume gusa korana n'umugabo nyene nzi kubana n'umuntu imyaka yanje yose tumanike impuzu hamwe
agumana ubwoba, kandi biranumvikana kubera yuko yakuze atozwa nyene ubwoba. Nari mfise byinshi nagomba kuvuga ngaha, mugabo muzo kwandika muri commentaire tugire groupe WhatsApp dushobora kuvuganiramwo abubatse gusa, dushobora kuvuganiramwo ibindi byagomba guherekeza ingene abantu bagomba kwifata mu bijanye n'amabanga mpuzabitsina mu gitanda canke mu cumba c'abubatse. Ko nababwiye neza ikiganiro kiraba abubatse gusa, mugabo ngomba gushika ahantu kuri rya jambo ry'umutwe nababwira nti gute imibonano mpuzabitsina yoba igikorwa ceranda, igikorwa gitagatifu. Ni ryari imibonano mpuzabitsina iba igikorwa ceranda, igikorwa gitagatifu? Kiba igikorwa gitagatifu kubera ibintu bitatu. Icambere, mu gihe iryo banga rikoranywe umutima. Umutima, awareness niko novuga. Iyo mvuze ikintu gikoranywe umutima, nibaza ko mu ntahura kumva yuko ibi bintu ugomba gukora biva mu mutima, kuva ku mubiri kimwe mugabo biva mu mutima, ariko kandi bikoranywe urukundo. Urukundo mbere rutagira imbibe, ariko bwa gatatu gikozwe nk'umuhamagaro w'Imana. Ni kububatse gusa, gikoranywe umutima, gikoranywe urukundo rwa nyarwo, unconditional love, ariko kandi bikozwe nk'ubutumwa n'umuhamagaro birimo n'urukundo vy'Imana. Iyo bikozwe muri ubwo buryo, umuntu ashobora kwemeza yuko ico gihe iryo banga riragaruka rikaba ibanga ritagatifu, kuko bidakozwe uko nivyo bica bisambura ingo nyinshi. Ziriko zirasambuka rero ingo nyinshi kubera iki? Kubera icumba Imana yashizemwo umugisha, kubera ico gikorwa bariko bagikora benshi nabi, ntibivugwa mugabo birahari, kubera ko bibuzemwo kubikorana umutima. Ugasanga umuntu abikora yirondera, atagomba kunezereza mugenzi we. Ugasanga urukundo rw'Imana ntiruri muri vyo, ariko ubundi ni igikorwa c'Imana, mbere kininahaza Imana. Kububatse ni igikorwa gihesha icubahiro Imana, ko nabivuze kare yuko niho hantu Imana ica mu gukuza, mu kurema ubwoko bwayo. Iyo muzi ubwoko ntimwumve ubwoko mwe muzi, mugabo ubwoko bw'Imana, abantu urukundo rw'Imana. Yohani nawe akatubwira ati Imana ubwayo ni rukundo, kandi udakundana ntiyamenye Imana. Urukundo nabwo ruritanga, urukundo ntigwirondera, urukundo ruriyumanganya, urukundo rurengera vyose, urukundo ntiruhera, urukundo amazina menshi. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ibindi byose bizohera, mugabo ngo urukundo ntiruzohera. Iyo hatabaye mu rukundo rw'Imana, ntibihava ngo bibe ibikorwa vyeranda. Abari amabanga, nto kwita amabanga mugabo no kwita n'imibonano mpuzabitsina biratandukanye, kubera amabanga y'abubatse aratandukanye n'imibonano mpuzabitsina. Ko nzogera ikindi gihe ndababwire ingene amabanga y'abubatse buga ntashimikiye gusa ku guhuza imibiri. Oya, iyo bavuze amabanga y'abubatse ntashimikiye harya gusa, uko gusangira indero y'umwana, kurera umwana, biri mu mabanga y'abubatse. Uko kumva yuko ikigoye umwe kiba kigoye n'uwundi, uko kumva yuko basangiye amabi n'amezi bibashikira, byose biraza mu mabanga y'abubatse. Ayo n'amabanga y'abubatse. Ni nka kurya umuntu yovuga ati kubaka. Iyo bavuze ngo nakana kabagiye kubakana, ntimwumve yuko bagiye kuba mu nzu imwe gusa. Oya, sico birarengeye ngaho. No kuvuga yuko umugore agiye kuza arubaka umugabo, aramwubaka, umugabo nawe akubaka umugore. Sivyo kumwubaka mu magara make yewe.
kumwubaka mu ntege nke ziwe, kumwubaka mu byo adashoboye, mu byo atikwijemwo, sivyo? Umwe akubaka uyundi, bakubakana, bakubakana, umwe akubaka uyundi. Ntimugwe mwumva gusa yuko kubakana ari rofete yuko umugore n'umugabo bahurira bakaba mu nzu imwe. Oya, birengeye ngaho, birashika ku rundi rugero rwo hejuru, bikaduga aho bagira bati umwe agomba kubaka uyundi. Sinzi wavuze ati ahubwo ntamwubake gusa akamusakara, ntamusakare gusa, ahubwo akamushiramwo n'amakaro. Umugabo agashira amakaro mu mugore, n'amatara. Ibyo bintu byose bikenewe bituma akamwubaka hanyuma nawe uwundi akubaka uyundi, gutyo bakubakana. Murumva ivyo bintu? No kuvuga yuko birarengeye aho twebwe tugomba kugeza kuvyumva. None rero urukundo ni ikintu kiba gihambaye, umwe wese akagomba kuwereka mugenzi we. Nenda bivuze yuko rero amabanga yabubatse aratandukanye n'imibonano mpuzabitsina, kubera yuko abubakanye nibo babikorana urukundo bonyene, babikorana urukundo. Mugabo mu bantu batubakanye burya babikorana iki? Babikorana irari. Ni irari iyo abantu bakoze ibyo guhuza ibitsina batubakanye, ntabwo ari banga, mugabo babikora ni irari. Nikimenyamenya ababikoze batubakanye ntawe ugomba gushimisha uyundi. Umwe wese agomba kwishimisha, agomba kwirondera. N'ubusambanyi, ubusambanyi. Ariko abubakanye abariko babikora muri gwa rukundo y'amabanga matagatifu, umwe arondera kunezereza mugenzi we no kuninahaza Imana kubw'iryo banga. Turi kumwe, turiko turajana. Mbega ndiko nkoresha amajambo meza ashobora kubafasha kubitahura neza. No mushimisha gute urukundo? Aho ni no mushimisha gute mugenzanje? Ni mu rukundo. Irari yonshimisha gute? Nukwishimisha. Nukwishimisha. Nukuvuga mu bubakanye ikigwanisho ubufise n'urukundo. Mu batubakanye mu bijya by'ubusambanyi ikigwanisho umuntu abafise ni irari. Ni irari. Sinzi wundi yavuze ati nimba igikoresho canje mfise ari nyundo, igikoresho mfise cyane muzo wanje ari nyundo, ingorane zose zizokwama ari misumari, sivyo? Ufise inyundo kabone ko iyo nyundo ari izokemura ibibazo vyawe, n'umubu uwicisha inyundo. Urumva umubu kugira ngo uwice ukabanza kuzana inyundo. Nuko rero umwe wese ikigwanisho ciwe, mugabo abubakanye ikigwanisho cabo n'urukundo. Urukundo rero rutandukanye n'iki? Ni irari. Rero abahujwe n'irari ikizoba kwereka bama n'ibibazo vyo gukemura, ntibashobora kubaho bacecetse, ntibikunda. Aya havuye ikihaziki mu gihe abahujwe n'urukundo rw'Imana bobo bashobora kubaho nta kintu ariko baravuga batuje, kubona nabo nyene, kuba umwe yihweza uyundi, ibyo birahagije. Kandi abahujwe n'irari bobo ikibahuza niki? Ni gitsina. Mu gihe urukundo rugaragara no mu kutavuga nyene, kuko atari ko mutagifise, mugabo mukuzirikana umwe kuyundi, umwe akazirikana kuyundi. Iyo rero bishitse abubakanye bakabura ico baganira, ariko niba banakibuze, umwe wese abatekereza kuyundi. Amajambo aravuga, amajambo atavuzwe aba avuze. Uri kuvyumva? Ibi bintu murabitahuye. Nakuvuga aya majambo twebwe tuvuga ararengera kure ibitavuzwe. Ndagomba mu vyumve. Nukuvuga umubiri wacu uravuga gusumba n'ururimi rwacu. Mwashobora kukuraba gusa akabavuze kandi ukabona cyakubwiye. Nukuvuga rero abantu bahujwe n'urukundo ikibahuza sukuryamana gusa, mugabo no mu kwihwezanya, mu gusangira ibikorwa, atamajambo menshi. Mu gihe abahujwe n'irari bobo ari amajambo gusa,
havuye ikihazi iki hewe uwo gutelefone ninde uwo nuwahe narabibonye iyi nimero ni yande iyi kode ko washizemo imeze gutya byagenze gute murabyumva abo n'abahuzwa n'irari abatari mu rukundo rw'Imana ninda guhamagaye uyo muntu umwe yaje kwitaba akagenda kwitabira nka hariya kubera yuko ibi byabahuje ni iki ni irari naryo ni gihushane c'urukundo. Abahujwe n'urukundo bagira ibindi bibahimbara uretse imibonano kuko imibonano kiri muri ivyo niko mu vyubaka urugo mugabo birashobora kubaho umuntu akagwara ugasanga canke igihe cyo kurondoka abantu badakeneye kubonana umakihanganira uyundi none wumva byokunda gute mu gihe wowe wabonye yuko niyagwara ntuzomusanga mu bitaro kantuze niyabagwaye ngo narinje ngo oya kubera yuko urukundo rurabandanya mu gihe cagenwe ijambo ry'Imana rukundo ribivuga ni ukuvuga yuko inyuma y'imibonano mpuzabitsina urukundo rurashobora kuboneka ko mwahujwe n'urukundo nyene mutahujwe n'irari imibonano sico umuntu ahava agashira ko umutima wiwe wose naho kiri mu bigize urugo ibanga ry'abubatse ibanga ry'ukubakana naco gituma twashimye uyu munsi kubiganira ko hano kuri televiziyo umuvugizi. Imibonano rero ifatiye ku irari irarambirana abantu bararambirwa haje ubona baza gushamirana nuko babarambiwe n'ivyo bintu bariko barakora niyo mibonano itafatiye mu rukundo rw'Imana kandi birumvikana nimba uyu ari umugambi washizweho n'Imana byogenda gute ko ushobora kurama muri programme yashizweho y'Imana ego wewe utayirimo nawe ndabigereranye no umwubatsi arakenera plan y'inzu yakozwe n'uwifitiye ubuhinga bwo gukora iyo plan mugabo umwubatsi wese ntiyamafise ubuhinga kuri plan mu gukora plan mugabo abantu barakorana umwubatsi agomba kubwira nako uwakoze plan agomba gukora mu bumwe n'umwubatsi kugira ngo ejo habaye bimugora umwe abazu yundi bahane byagenze gute bimeze gute rero mwiribanga kwera ari ry'Imana ntibishobora kumera neza mu gihe dukuye mu Imana kandi ari yo nyene byo turi kumwe rega imishamirano ingo zacu no mozi zigoyagoya nuko tugomba kwigiza Imana inyuma kandi ibyo turimwo atari iby'iwacu twebwe turabatumwa turabasuku barya bara turiko turibaruka sabi wacu nabo mukama twebwe turabasuku tugomba kubitondeka neza nuriya mugore Imana yaguhaye kurundi ruhande so wiwawe n'ubutumwa Imana yaguhaye mubera umusuku umwubake no wiwawe yamanira muguhaye mbwa kurundi ruhande no w'Imana n'umuntu w'Imana yaguhaye ubutumwa kuri we nico gituma rero kenshi dukunda kugira ibibazo mwizi ngo zacu kubera yuko turavyitirira tukabikora twebwe nyene mugabo dukuyemwo Imana abundi Imana rero bitondetse neza kugira ngo ntitugire ikibazo nihabe ko amabanga mpuzabitsina ashobora kurambirana Imana irabipanze neza urabona ingene umugore muze murabe abo batse turi kumwe nimwebwe mwenyene ngaha abo batse umugore Imana yaramuhaye ububasha ku buryo mwari mubizi mbega urugingo rw'umubiri rwose rw'umugore guhera kugwara gushika ku mushatsi ruri sensible kandi muzi n'igituma ntawo kiriza urutoki mu nyishure kubera iki urugingo rwose rw'umubiri ruri sensible barabivuga batanga inyigisho ngo umugore rumva ngo igice oya ngo nico kiri sensible burya n'umubiri wose uri sensible
kugera no ku mushatsi. Ni kubera yuko umugore Imana yamuremanye igitereko, hanyuma yamuremye kuzomucishamwo ubundi buzima bw'umwana. Uyo mwana rero ntashobora kuba mu gice mu muntu afise ibice bimwe bitari sensible. Ubwo ntibigomba kubarenga, ntashobora kuba mu gice na kimwe kitari sensible. Nico gituma umugore ari sensible, mu gihe umugabo wewe ari ibice bibiri byonyene biri sensible. Tuzobigaruka ko nabemereye groupe WhatsApp tuzoganiriramwo ibijanye na kino cigwa kububatse, kugira ngo tubandanye twiyubaka, urugo rwacu rubandanye ruba rutagatifu. Umviriza rero mubimenye, umwana avutse mu buryo ibanga ari ritagatifu, umwana avutse mu rukundo, ngo uyo mwana aza aherekejwe n'umugisha mwinshi. Turi kumwe? Umwana avutse mu mibonano mpuzabitsina mitagatifu. Oya, ndahinduye ko nababwiye neza yuko ibanga ry'abubatsi ritandukanye n'amabanga mpuzabitsina. Umwana avutse mu ibanga ry'abubatsi ritagatifu riherekejwe na bimwe nababwira, ngo uyo mwana aherekezwa n'umugisha mwinshi cyane. Igihushane, mu gihe umwana avutse ku irari, ngo azana umuruho. Mubigumye, mubwira n'abandi, mubigendere bizobafasha. Muhuje ibitsina mu buryo bw'irari, ngo muyoborwa n'imitima mibi. Habuze imitima mibi shakwashira urupfu. Umugabo muhuye mu ibanga ry'abubatse mu buryo bw'urukundo, ngo abamarayika barabasanga bakabaherekeza, bakabakurikiza umugisha, kubera yuko igikorwa cyanyu kiba kiriko kiraninahaza Imana. Hindura rero, hindura ingene mukora amabanga yanyu, amabanga y'abubatsi. Mwitonde, ntimubikore nk'ikizira, kubera yuko mwubakanye murafise certificat, nubwo mu ntango mu vyigwa mwagiye muraronka canke atabigeze abibabwira. Ubu unye aho padiri ababwiriye ati genda mwubake rugume, aho mwamikaniye impeta, aho pastori sinzi n'abandi, ubu unye murafise certificat. Ntimubikorane rero ubwoba, ntabwo ari kizira na gatoyi. Ibi kandi mubifate nk'ivy'ingenzi. Kuryamana kububakanye si icyaha, muravyemerewe. Ni igikorwa gitagatifu, ni igikorwa ceranda, ni igikorwa kininahaza Imana. Si byiza ko umugabo yibana wenyene, si byiza yuko umugore yibana. Nico gituma azoheba se na nyina akunga ubumwe n'umugore wiwe, bose bakabana karamata tanguriro. Rero mu gukora ico gikorwa, abantu ntibave ku matelefone. Computer nta kibanza ifise, ntibikwiye yuko wifatige n'ikindi kintu kugira ngo wa mutima navuga mu ntango ushobore kubamwo. Mbere icumba gikorerwamwo ico gikorwa ni icumba gitagatifu, ni icumba ceranda, ni icumba abamarayika batembereramwo. Mucitondere. Nukuja rero mu ico cumba mufise umutima mwiza, umutima udafise icyaha. Ufise icyaha, si byiza burya yuko icyaha novuga kidasanzwe, nko bari muri Eklezia Katolika, banzuje kwirega, banzuje kwisukura muri wewe, imukama kubabarire, kugira ngo ico gikorwa vy'ukurikishikare kuba gitagatifu. None ntimubizi, niyo tuja ku ruhimbi tugiye kwakira umukama muri Ukaristiya, turabanza guhabwa isakaramento ry'ikigongo, kubera yuko uwo tugiye kwakira ni mweranda, ni mutagatifu. Natwe tukabanza kuba batagatifu duciye mu kwiyoga mu iryo sakaramento ry'ikigongwe. Niyo rero twagomba kuja mu iryo banga, twagomba kuba
twashubije hamwe n'Imana, ariko kandi ku rundi ruhande twashubije hamwe nande n'uyo twubakanye. Nimba hari ikibazo by'ukuri kiduhanze, birabaho mu buzima tugahangwa n'ibibazo tugasharikana, mugabo twagomba kubabariranira kugira ngo icyo gikorwa gishishikare kuba gitagatifu. Hari ibibazo rero banza musabane imbabazi, musenge musenge. Iruhande y'ibyo bimejeje kuvuga rero, mugire n'isuku ryiza ryo ku mubiri, mukaraba amazi meza, amazi akonje, mbere bikaba byiza nk'abantu bagakaraba ari amazi atemba, aya mazi atari ya rigidezo canke ari amazi nyene, kuko narabigarutse kuko ari amazi ari meza cyane, ari meza no kuyanwa burya aba meza kubera yuko hari nk'ibintu bya fluoride atabirimwo, ariko yatuma rigidezo burya abarimo ibindi bintu usanga reka ntasho gumya yuko ari byiza gukaraba amazi meza. Icyo kitegurirwa hagacanwa bishobotse akabuji kagacanwa kugira ngo mwerekane yuko icyo gikorwa ari ciranda mu gihe bishobora gukunda, kubera yuko muba mugiye kurema kimwe nababwira bita astrotube, mugiye kurema astrotube muri mwebwe. Astrotube nababwiye yuko mugiye guhura canke mufatane haba ubwoma, ndabivuge gute, abo bantu bafatane mu buryo bwa mutima, mufatanyijwe n'Imana. Rero urumva yuko bari byiza cyane. Icyo cyumba rero byo ndakigereranya n'isengero twakiriramwo umubiri wa Kristo, n'isengero tuninaharizamwo Imana, n'isengero tutaziriramo Imana. Si cyumba gisanzwe. Hari naho Paulo abivuga, ndazi ko mumaze kubisoma, ati icyumba cy'abubakanye gisonegwe cyane, ibigiye gukorwa kuko n'ibikorwa bitagatifu, n'ibikorwa bininahaza Imana. Nuko rero ikiyago cy'uno munsi ngombye kugisozerera ngaha. Nibaza yuko mwagumije ibitari bike, nibaza yuko amajambo nakoresheje iruhande y'umuco w'ikirundi utatwemerera kuvugira ku mateleviziyo ibiganiro mwe nibi, nibaza yuko hari ikintu cabafashije, nibaza yuko mwahigiye byinshi, nibaza yuko televiziyo muvugizi ibabereye ishure, kandi ishure ridasanzwe. Nuko rero nibaza yuko babereye ikigo kidasanzwe, muca mukunda rwose ino televiziyo, kubera yuko igiye kubaha, yaranabitanguye kubaha ivyigwa n'inyigisho mutazigira musanga handi, mutazosanga handi. Ze muratora agatebe, mufata karago, mwicare mwige, kubera yuko iyi si iguma itwigisha, kandi iyo wize ntacu uhomba kiretse ico wunguka. Nibaza yuko kino kiganiro ndishimye cyane kubura nshoboye kugitanga. Nanagombye kugira ubwoba mu ntango ko nza kuronka amajambo abereye kugira ngo ndakibashikirize, mugabo muri jewe ndishimye cyane. Nibaza ko wishimye mu kuronka kino cirwa kugira ngo tubandanye twubaka urugo rutagatifu aha kwisi, tuhagire iparadizo tukiri ngaha kwisi, kugira ngo dutangure isangira ry'aberanda tukiri ngaha kwisi. Murakoze rero, mugire j'aime na subscribe kugira ngo ibizokurikira bindi tuko turategura bizobashikana mu bumenyi bukomeye bwiza. Gira subscribe kugira ngo muze mube abambere kubironka. Ndabifurije umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana mu ngo zanyu. Imana ibahezagire. Murakoze. Inyurabwenge muhejeje kumviriza ikiganiro Inyurabwenge.